Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure n'umwanya w'ayandi makuru agezweho turabahaye ikaze aho mudukurikiye muherereye hose abari ku migabane ya kure mw'isi turabaramukije ubwo nabari muri Amerika, Aziya n'Uburaya hamwe na Oceania mwese turabakengurukiye cyane kandi ko mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako. Hari abandi benshi tuzi ko badukurikiye bari ku mugabane wa Afrika no mu gihugu c'u Burundi, mwese turabakengurukiye cyane kandi ndabasavye kugira ngo ntimucikwe n'aya makuru. Muramenyereye ko tubagezako inkuru zivugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, yavyatangajwe n'abategetsi batandukanye, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu biba bivugwa irya nino ku maradiyo ndetse n'ayandi menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu. Ndakwisaba rero kugira ngo muri uyu mwanya ntuze gucikwa n'ingingo irabana na politike y'igihugu c'u Burundi. Shirahamwe IDHB riribaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika nubwo yatsinze umwansi wiwe mukuru muri politike ariwe General Alain Guillaume Bunyoni. Mu cegeranyo caryo co muri Nyakanga, IDHB ivuga ko ari indyane mu mugambwe CNDD-FDD zatumye Evariste Ndayishimiye ahagarika Bunyoni yafatwa nk'umuntu w'intakorwa ko muri CNDD-FDD, muhari wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu mu nyuma uwo mugambwe uri ku butegetsi kuva muri 2005 bw'amasezerano yarushiye mu bihumbi 2000 amaze kuba uw'umugwanya wa mbere uwo mujenerale Alain Guillaume Bunyoni yajejwe amabanga menshi ya leta arimwo kurongorera vy'umushikiranganji wa mbere yarahagaritswe rero atabwa mu mvuto. Ariko iryo shirahamwe IDHB muri raporo canke ico cegeranyo co muri Nyakanga rivuga ko hakiri indyane mu mugambwe CNDD-FDD rikanibaza y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika mu gihe bigaragara ko agomba kurondera uko atsimbataza intwaro yiwe. Turaza kugaruka ku biri muri ico cegeranyo c'ico shirahamwe IDHB, ntuze gucikwa vyose tugiye kubigarukaho ku buryo bw'idonido. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi nimbonesha kuri ya Hejuru TV, turabahaye kaze. Mu cegeranyo ishirahamwe IDHB ryise umwansi yaneshejwe, iryo shirahamwe risesangura imvo zatumye hagarikwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahora ari inakorwa ko muri CNDD-FDD. Muri ico cegeranyo bakagira bati nubwo ihagarikwa rya Bunyoni ryahaye igihagararo ishusho ya Ndayishimiye, n'abantu bake babona ko hari ico bizohindura mu nshingano z'uwo mugambwe. N'indyane zo mu mugambwe kuko Bunyoni yaciye yasubirizwa n'ubundi muri kahise yari umwicanyi ari we Jean ko buca batazirana kugarika. Agateka kazira muntu karacawunyangwa nka kera, niko bivugwa n'umunyepolitiki wa kera yavuganye n'ishirahamwe kandi rya IDHB. Kuva agihagarikwa byarabonetse ko Bunyoni atari ko aronderwa kugira ngo yishure ku ruhare yagize mu ihonyangwa ry'agateka kazira muntu, niko bivugwa n'uwo muri kaminuza yavuganye n'iryo shirahamwe. No mu vyaha Alain Guillaume Bunyoni yagirijwe mu rubanza rwiwe bakaba barabiciye hejuru atana kimwe yigeze abazwa ko mu vyo yakoze muri kahise. Bunyoni ngo ntiyigijwe inyuma kugira ngo hakorwe ivyiza, yigijwe inyuma kubera ubwoba. Ivyaha yagirizwa byo guhungabanya umutekano, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurondera inyungu ziwe, gutunga ibirwanisha atabifitiye uruhusha, gutuka umukuru w'igihugu hamwe n'ibindi. Muri ivyo vyaha vyose nta na kimwe kirimwo amabi, ukuboreza igufa abantu n'ayandi mabi yakozwe n'agatotezo ka politike vyakozwe mu Burundi mu myaka iheze, mu gihe Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano kuva mu bihumbi 2007 gushika muri 2010 no kuva muri 2015 gushika muri 2020. Niyo mwihwezo agira. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bagira ico babivugako. Kuba batavuga rumwe n'ubutegetsi mu bya politike ngo nta bwenge bwo bwiyemo umuntu yibajije ko Bunyoni yoba kurikiranwa ku mvo nyazo, ngo amabi yakozwe na Bunyoni n'abamwegereye ntafatwa nk'amabi na leta ya CNDD-FDD. Ayo mabi yarafashije leta kandi yarayemeye. Ikindi ivyo
vyahavuye biboneka ko ari kwironderera inyungu. Bunyoni rero yarashitse kure mu guhemukira Neva, niko rero bivugwa n'uwahoze ari n'umunywanyi wa CNL. Umwe mu ndongozi za CNDD-FDD mu ntara akaba yemeje ati Bunyoni ntazocirirwa urubanza, agatumura ati ntashobora kuja kwisigura imbere y'ubutungane kuri burya butunzi burengeje, ntibizokorwa kuko abanyamugambwe ndabazi barashigikirana. Ivyo rero bikaba vyaratangajwe imbere y'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Indongozi nyinshi zo muri leta n'izo muri CNDD-FDD zoba zitinya cane ntayicese Alain Guillaume Bunyoni yajanwemwo, ariko bakaba barifashe nko guhirwa kuko atamabanga menshi yamenetsemo nubwo vyari bigiye kuba. Kubw'ico cegeranyo, ibiharuro vyatumye Bunyoni ahagarikwa no guharira ivoma abandi bantu bazwi ko bahungabanije agateka kazina muntu ntivyari bishingiye ku mwitwaririko n'umwe wo gukingira agateka kazina muntu, vyari bishingiye ku bushake bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye bwo guca intege abansi biwe mu ntumbero yo kwiganzira ubutegetsi bunyangwa ry'agateka kazina muntu kurusha uko vyahoze. Ku ntwaro y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye, ukudahana abaserukira leta ku rwego rwo hejuru bakora amabi menshi kandi akabije biri ku rwego rwo hejuru kurusha uko vyigeze kubaho, kubera ifungwa rya Bunyoni n'ibindi bihangange vyashizwe ku ruhande, bisa nuko abandanya gukurikiza umugenzo wa CNDD-FDD wo guhana abikekwa ko batavuga rumwe nawe, agakingira abamushigikiye bo ku rwego rwo hejuru. Bunyoni Ndayishimiye rero ngo ntiyashatse gukorera ku gisata c'ubutungane, nubwo biruko avuga igihe hari inyungu ziwe agomba gukurikirana canke mu gihe hari abariko bamutera igitsure kinini canke ntihagire ico ashikiriza mu gihe ata nyungu abifisemwo. Ivyo vyategerezwa rero kuba isoko ry'umwitwarariko wiwe, na cane cane mu gihe hegereje amatora y'abashinga amateka yo mu mwaka 2015 n'ay'umukuru w'igihugu yo muri 2027. Niko ico cegeranyo kibibona. Ukunga ubucuti mu gushigikirana navyo iryo cegeranyo bagize ico babivugako, kuko abakurikiranira hafi bavuga ko atari vyo gusa muri CNDD-FDD, kuko mu gihe Bunyoni na Nizigama, Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama yahoze ari umuhanuzi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi, babaye abatavuga rumwe na Ndayishimiye, vyabaviriyemo gusubizwa hasi. Jacques Ndirakobuca bataziranda kugarika wewe yahisemwo gukurikira Ndayishimiye no kwerekana ko amushigikiye abicishije mu mpinduka yerekana. N'ubucuti Ndayishimiye na Ndirakobuca nubwo igihe gito bivanye n'ibiriko biraba, kuko muri CNDD-FDD ngo nta kunwana navyo kwigeze kubaho, ngo hamye habaho gushigikirana bivanye n'ibihe mu ntumbero yo gushigikira umugambwe ugume ubeho. Niko urwo rwaniko rubibona. Rwaniko rukaba rutanga akarorero ko muhizi Pierre Nkurunziza, aho ukunga ubucuti hagati y'indongozi zimwe zimwe kwahindutse inshuro nyinshi. Bamwe mu ntwazagabo nkuru harimwo na Ndayishimiye bari berekanye aho bahagaze muri 2014 mu kurwanya ubutegetsi bwari bwahawe Nkurunziza na Bunyoni n'uwahoze arongoye igendereza Adolphe Nshimirimana yagandaguye muri 2015. Niko urwo rwandiko rwibutsa. Ubu ingingo zikaba zifatwa n'akarwi k'abantu batatu aribo Ndayishimiye, Prime Niyongabo na Jacques Ndirakobuca, ibihushanye no ku ntwaro ya Nkurunziza aho ingingo zafatwa n'ibihangange bishika 10 abanywanyi bo muhari w'imbonerakure. Ico cegeranyo rero kikavuga kandi kuri ico kibazo c'imbonerakure ngo n'ikigwanisho kitaboneka muri CNDD-FDD iri mu mirimo ya Reverien Ndikuriyo, nawe nyene akaba asa n'intagondwe kubw'iryo shirahamwe. IDHP riribaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika mu vyo afuruguta, gahoza ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, akaba ari mw'iyobohero kuva 8 Rusama mwaka uheze, akaba yarazo no kumvirizwa na Sentare Ntahinyuzwa yemejwe ifungwa ryiwe, akaba yaraciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Hakaba ari n'abandi rero yariko aragirizwa muri urwo rubanza ko bari bafatikanije na Alain Guillaume Bunyoni. Mu yandi makuru havugwa muri politike, tubabwira ko mu gihugu ca Tanzania wahoze atwara umuhari Paripehutu FNL imbere ya 2021
Kosani Kabura ari mu minwe y'igipolisi. Kosani Kabura akaba yatwaye muhari Paripeuta FNL imbere y'umwaka 2001 ari mu minwe y'igipolisi ca Tanzania nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Mwananchi co muri Tanzania. Kosani Kabura yahagarizwe kw'igenekezo rya 28 Myandagaro 2024 yagirizwa ivyaha bitandatu bikomeye. Kimwe gikomeye muri ivyo vyaha nuko yoba yaronse ubwenegihugu bwa Tanzania bidakurikije amategeko. Kosani Kabura yaramaze imyaka 40 aba mu gihugu ca Tanzania, ntiyarakigera vya politike canke vya gisirikare. Tubibutse ko uwo mugabo yatwaye umuhari Paripeuta FNL imbere yuko atembagazwa kurongozi bwabo n'agatorwa imbere y'umwaka 2001. Mumenya ko aza kwitaba ubutungane bw'ico gihugu kuri wa mbere genekerezo ya 9 Nyakanga 2024. Reka tubagezeho n'ibindi vyagiye birashikirizwa n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye mu kinyamakuru BNP Magazine. Bavuga kandi bagasigura neza inkuru zirabana n'ubuzima kuko ibiharuro n'ubuzima, ngo ntushobora kuba umu engineer ngo utazi ibiharuro, ngo ntushobora no gutwara indege utazi ibiharuro, ngo ntushobora no guhingura ibintu bisaba ubuhinga utazi ibiharuro. Muri make ngo urakeneye iterambere wiga ibiharuro kuko ibiharuro ari ubuzima. Ubwo niko Janviere Ndirahisha ayoboye ihuriro ry'abakenyezi bize ibiharuro hamwe n'ibisata bishamikiye ko ku rwego rw'akarere ka Afurika y'ubuseruko yamenyesheje kuri 9 Nyakanga hari mu ihuriro mpuzamakungu riba buri mwaka rigahuza abakenyezi bamenuje mu bisata by'ibiharuro. Mwaka iryo huriro ryari ko riba ku nshuro ya 4 rikaba ryakiriwe na kaminuza y'u Burundi, bwari ubwa mbere ribereye mu gihugu c'u Burundi. Rirahisha yasiguye yuko iryo huriro ryatangujwe mu ntumbero yo gutera intege abanyeshuri b'abigeme kuko kenshi ukunda gusanga bakumirwa canke bakikumira mu byo gukurikirana ibisata birimo ibiharuro. Ivyo ngo biva hanini ku kuntu usanga mu kibano abantu babona ko kwiga mwene ivyo vyirwa ari ivy'abagabo, maze ngo benshi muri abo bakobwa baca bahitamwo canke bagahimirizwa kwiga ibindi vyirwa vyoroshe nk'indimi canke ibindi. Ariko rero uwo yahoze ari umushikiranganji w'indero yasiguye ko abigisha bakwiye kugira uruhara mu gutuma abanyeshuri bakunda ivyirwa bishingiye ku biharuro. Yagize ati mu bisanzwe ibiharuro ntibigoye, harakwiye kwihwezwa gusa uburyo byigishwamwo. Mu gihe umunyeshuri umwigishije umwereka n'ingene azobikoresha mu buzima bwa misi yose bica bimworohera gutahura kandi akabikunda. Nayo ku bwa Menedore kari mu muryango harongoye igisata c'ibiharuro mfatirwako muri kaminuza y'u Burundi, abakobwa ntibari bakwiye gutinya kwiga ibiharuro. Uwo mwigisha wa kaminuza akabasigura ko kurya abahungu bavyiga bitonze hama bakubaka mu nyuma bitonze, n'abigeme bobikora uko nyene kandi ntaco pfa na kimwe. Ku kinyamakuru Iris News nabo bakaba bashikiriza inkuru zigiye zitandukanye. Makuru rero hariko hagaruka n'ubundi ku birabana n'imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'Ubushinwa. Amakuru ngo azosubira kurihishwa abarundi bashoye ikawa mu gihugu c'Ubushinwa, kuko muri ya nama iheruka guhuza abakuru b'ibihugu vya Afurika n'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa harabaye amasezerano yo gufashanya mu bisata bitandukanye ku Burundi n'Ubushinwa. Ubushinwa bugiye gutsimbataza ibikorwa vyo gukarisha ubwenge no kuronka ubumenyi ku bisata bitandukanye ku benegihugu n'abahinga b'abarundi batandukanye. Igihugu c'Ubushinwa rero caremeye gushigikira Uburundi mu gusanura ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Mu vyerekeye inyubako, hagiye kubakwa inyubakwa y'ubushikiranganji bw'u Burundi bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Mu gisata c'imico kama, Ubushinwa bwaremeye ko buzoja buratumira abatimbo b'abarundi kugira ngo baje guhayanisha akaranga k'igihugu mu birori bikomakomeye bizoba vyatunganijwe muri ico gihugu. Hagiye kongerezwa imigenderanire biciye mu gisata c'indero biciye mu kigo Confucius gikorera muri kaminuza y'u Burundi, n'ibindi bisata rero bitibagiwe nk'umutekano, amagara y'abantu ndetse no mu gisata co gutumatumanako amakuru. Ivyo vyose bikaba bizokwiyongera ku migambi 15 mikuru yashizwe imbere mu nama ihuza Afurika n'igihugu c'Ubushinwa. Umukuru w'igihugu akaba yasavye ko bovukanisha intara ya Sichuan mu Bushinwa n'iyindi ntara y'u Burundi kuko
ari intara iteye imbere mu gisata c'uburimyi ku buhinga bwa none kandi ikaba ifise ibihuye n'ivyo Uburundi bufise muri kino gihe. Mu bindi bigiye bitandukanye mu kinyamakuru Yaga nabo bandika ku nkuru zigiye zitandukanye, gusa tugaruke ku makuru y'inkino. Hagati y'Uburundi n'igihugu ca Senegal abafana babe barayaga gato, hasigaye amasaha make ngo intamba mu rugamba zitane mu mitwe n'umugwi nserukiragihugu wa Senegal muri ya maganwa yo gukuranamwo kugira hamenyekane ibihugu bizoshika muri CAN ya 2025. Senegal irimwo ibihangange bisanzwe bikinira mu bihugu vya Buraya kandi ico gihugu caratwaye igikombe ca CAN yo muri 2021 kiramaze no kugarukira kuri finale y'iryo higanwa muri 2022, 2019 muri 2021 baca batwara igikombe. Nizayo impanuro zitatu bumva uha abakinyi b'intamba mu rugamba kugira ngo urwo rukino baze kurutsinda. Ijambo ni ryawe kuri iyi mbonesha kure. Turaza rero kugaruka no kuri iyi inkuru mu masaha ari imbere. Cyo gusaba nuko ufyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako kugira ngo utazozucikwa n'amakuru hamwe n'ibiganiro byacu kandi bije bigushikira uri mu ba mbere. Saba kugira ngo n'uyu mwanya uhite ubikore kugira ngo utazosubira gucikwa ivyo tuzobagezako. Bari bahezagire tuza gusubira.